No, that hasn't happened. Ivyo ntibiraba. U Rwanda ruracafise ibihumbi vy'ingabo muri Kivu zombi. Several thousand in each province. Ariko ku rugamba haratuje kurusha mu minsi ishize. Icyo si ikimenyetso ko hari intambwe iri guterwa. No, I don't. Oya, jewe suko ndabibona. Ingabo z'u Rwanda ziracakomeje ibikorwa muri Kivu zombi. Icahindutse gusa uyu mwaka nuko hasigaye hakoreshwa cyane amadrone yaba ingabo z'u Rwanda, M23 canke ingabo za Kongo. U Rwanda narwo rwari rwiteze ko FDLR irandurwa kuko ruvuga ko ari ikibazo cyo gupfa no gukira kuri icyo gihugu, rukayishinja kugira ingengabitekerezo ya jenoside. Yes, the FDLR does have links. FDLR irafise isano n'abakoze jenoside mu 1994. Ariko ubushobozi bwayo bwo kuba yobangamira u Rwanda ni buto cyane. Mu 2019 General James Kabarebe yavuze yuko FDLR itari kiri kibazo gikomeye ku Rwanda, kandi ahanini ndemeranya nawe. Bafise ivyiyumviro bibi cyane byo kwanka abatutsi, ariko urugero rwo kuba bo bangamira ubutaka bw'u Rwanda ruri hasi cyane. Kagame aravuga yuko bakorana n'ingabo za Kongo, kandi ivyo nivyo. Ariko uko gukorana kongerekanye kuva mu 2021 ari naco gihe u Rwanda rwari rwarungitse M23 mu buseruko bwa Kongo. Kandi nibaza yuko iyo vyerekana ko kurungika y'ingabo ugenzura bikomeza ikibazo aho gucorosha. Perezida Kagame avuga ko yaje gusanga ayo masezerano yarabataye mu mutego aho kuzana amahoro n'andi mahirwe mu bukungu ku bihugu byombi. Bivuze ko aya masezerano asa nkaho yapfuye. Niba nk'inzira y'amahoro ubu yarapfuye ntavyo nzi. Hashobora kuba izindi nama Washington, ivyo sinobimenya. Ibihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda byo hari icyo byagezeho. At the moment we don't see gushika ubu ntaco tubona byahinduye ku kugurisha ibigwanisho ku ngabo z'u Rwanda canke kuja mu vyigwa byo gukarisha ubwenge. N'amakompanyi y'ibitoro y'Iburaya yararonse inzira y'ingene abandanya akorana n'izo ngabo muri Mozambique. Rero gushika ubu nta ngaruka ikomeye mbona, nubwo gufatira ibihano igisirikare cose muri rusangi yari ingingo idasanzwe. Ese gahunda ya Doha yo bite? Kuko tuyiheruka mu biganiro by'i Montreux mu Busuwisi mu kwezi kwa kane. Ubwira cyakomeje? No, I think the process is. Oya, nibaza yuko uwo mugambi uri kurahera, kuko Doha byarayinaniye kuvana kwizima impande zirwana. Ubu Doha ishaka gushikiriza Ubusuwise ubuhuza hagati ya Kinshasa na M23. Hagati aho Perezida Tshisekedi yemeye ibiganiro mu gihugu mu gushakira umuti intambara. Hari ababona ko ari amayeri yo gukomeza gahunda ye yo guhindura itegeko nshinga. So Tshisekedi's ambition to change the constitution and secure a third term remains intact. Guhindura iyo tegeko rwose biri mu ntego yiwe. Nibaza yuko ubu yavyemeye kubera kuremerwa imbere mu gihugu no mu makungu, cyane cyane Angola n'amashengero y'imbere mu gihugu. Kandi yizeye yuko azoshobora kugenzura ivyo biganiro. He can now have a national dialogue and control it. I would just say that it's not exactly correct. Kandi nibaza yuko atari kuvuga ko akoze ibiganiro ngo arangize intambara yo mu buseruko, kuko gushika ubu nta mugambi afise wo gutumira M23. Bishobora kuzohinduka hanyuma, ariko gushika ubu nuko bimeze. Umujyanama wa Tshisekedi yatubwiye ko abona ko M23 idakwiye gutumirwa muri ibyo biganiro. M23 irakwiye kuba muri ibyo biganiro byo mu gihugu, kuko hari iby'isaba bijanye n'ibibazo by'imbere mu gihugu. Ariko intambara mu buseruko bwa Kongo izorangira gusa ari uko Kongo ivuganye n'u Rwanda, kuko nirwo rugenzura M23 mu buryo bwa gisirikare. Dusoza, mubona inzira yo kurangiza intambara muri Kongo yabiyihe? Well, the end of the war needs to see a combination of Rwandan withdrawals. Hakenewe inzira ifatanye kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo, Kinshasa nayo igaha u Rwanda ingingo zirwizeza umutekano ku bijanye na FDLR, hamwe no gusambura M23, ariko hakaba ugutorera inyishu ibibazo by'abayobozi bayo, kuko ubu bafatiwe ibihano biremereye byo gupfungwa no gupfa. Ivyo bikaba ari intambamyi ku mahoro. Ivyo rero bitegerezwa kuganirwako. So those things have to be negotiated.